gukunda Yohana mu bigishwa yavuze ngo Yohana uyu niwe nyoko, mama we uwo niwe muhungu wawe. Bisobanura iki? Bisobanura ngo sinkibasha kubaha yarasu ya buri munsi. Ubwo Yohana we naragukunda uzundabire mama. None fata inshingano nahora. Fata inshingano nahoramwo. Nawe uwo niwe muhungu wawe. Yesu yarafise akazi akora neza mu kirundi gisobanutse, yari umubaji. C'est tout ça. Yarigisha baga batibagira ivyo akora nawe. Abantu benshi no munsi amasengesha pastor ariko arakubesha, pastor ari ku kazi. Ivyo urabizi. None niba agomba kubona ko ari ku kazi biranamwinjiriza gose. Niba agomba kubona ko pastor ari mu kazi, muze muje akanama nk'urusenge ntimutange ibigira 10 n'amashikanwa. Niho uzomenya ko ari ku kazi. Aca basubira muri Malaki ngo muri bisuma mwaretse gutanga amashikanwa. Mungerageze ni jambo ry'Imana, mungerageze murabukuntu ngo amato y'inzoza asesekare umugisha wanje niyo mirongo acaza na pasiteri yo. Si tubivuge ngira ngo mu bihugu byinshi vya Afrika. Bihugu byinshi vya Afrika rero politiki iragwaye muri Afrika pe. Kandi igice kinini cyane. Uraja mu mugambwe runaka mu gihugu muri Afrika ukiri gukinagira muri ivyo mugabo ugasanga waribagiye nawe life yayikuraba. Sibyo? Ni kuvuga ibintu bibiri bifukamye mu nda Afrika, hariho idini hamwe na politiki. Mperuka gukora ikiganiro kivuga ngo umujene akeneye kwiteza imbere rero gusenga vyari vyiza. Umuhisi yavuze ngo dusenga dusenga niyo gahunda. Sibyo? Umujene rigwa muri repetition kuwa mbere, kuwa kabiri mu cyumba cy'amasengesho, kuwa gato kuzinga ngo turaba bagwaye mu bitaro tubasengera, kuwa kane ku misa, kuwa gatano bategura, samedi naho nyine bategura, dimanche kuririmba. Iterambere y'uyu muntu ntazorenganya Imana. Muri Afrika y'Epfo bagezeyo abanya-Hollande babona bakubise isuka barateye irengarenga inyuma y'imisi ziranaza ati ubutaka bubaho vayo tukwereke baza gukoroniza twiyestaraha. Babona muri Afrika bafise ubutaka bwiza ibintu byose birakunda ati abajinga reka tukwereke, baraza barakoroniza baseha batwara kandi no mu koroniza batangiye no gukoresha n'aya madini nyene twavuga. Uri kuravyumva baseha batwara wa mugabane wari ukize gusumba yindi biranka. Abanyaburayi barakubira ngo ubukene bucisha ubwenge ntuzotinye ubukene. Abanyaburayi kubera bakuriye ahantu umva bisanze mu kibanza kibi cyane, ahantu haguma hagwa maneje urumva nta suka kubitangura ime. Baza kubona ubuzima bwabo baragoye mugabo kubera kubura ivyo bajya. Ndikuvuga iyo uri mu kibazo ugira ubwenge bwinshi. Niyo mpamvu n'ubuvumbuzi buhari no musi ku isi bwaje kubera ibibazo. Utegwa n'ibibazo intambara isi ya mbere yatumye bavumbura ibi, intambara isi ya kabiri tuma bavumbura ibi inye. Ni kuvuga ibibazo bituma ugira ubwenge bwinshi akiriya ziyada niko umuswa yaravuga. Abenshi turi umutego w'ubukene umaze kuba karanda kaciye ababanyi kubera tukiri muri gwa ruzitiro rw'abantu nyene. Mbega birasaba kare niho wumva ngo nimba uba mu kinama ukabona ko atamaronko ari uba mu Kanyosha fumuze rugwe nga muri ville basi utahe umuntu w'umugabo ntakwiye kwirirwa no mu rugo mbere ya byose. Kwanza mu rugo gukora iki utakaza uri kurakorayo zunguruka haragiye ubona hari imodoka yazanye ati ewana muze musunike ndababase igihumbi. Okay, unkundire duse nk'abasimbiza gatoya mu gice kijanye n'intuze ya n'ishure ry'ubuzima. Ego mu Burundi turafise ikibazo cyuko ibidandazwa biguma biduga, ubuzi umengo butera bukena, abashomeri batera bagwira n'ibindi. Eske mu Burundi we ko bwawe urahabona akaryo ko bera ugwaruka iciza donc hari akaryo ko ubuzima ugwaruka akaryo nka opportunity ishobora guhereza ubuzima umuntu. Yego ko benshi barihebuye ko ubuzima budashoboka cyane kuhaterera imbere umengo nibidashoboka. Birashoboka. Je mfise umugenzi iyo nyine yanyije muri aha kazi. Uyu mugenzi yitwa David Nikiza. Nkabafuse n'undi mugenzi yagiye hanze ntorinda kuvuga. Yaragiye hanze aragaruka dusanga naho yagarutse mugabo aracarira inzara.
kandi yaragiye hanze mu kingo c'imyaka 5 kurenza yaragarutse mugabo kandi aho yagiye yaragiye gukorera amafaranga nyene ngira ngo yitiki fata inde yagarukino aza mu minsi miki no kwiyemera ko barata amafaranga afise kugira ngo kandi yongere kandi aje ahandi hanze kandi kujya gupagasa najya gusanga rero ubuzima kuri bamwe ngo nitombora ku bandi ni Yesu ku bandi namahigo bagwirira abandi ugasanga ni predestination bari byaragenywe ko azopfa Kenya cyangwa azopfa umutunzi babifata gutandukanya abantu ku bwawe rero sibyo ndacazi je nsanga mu Burundi nshobora kuba ntakizo mugabo ndabona ikizere kweje bizogenda neza gusumba kuko ndiko ndakora nakubwiye ngo umuntu yicaye ni inshuti ya Satani akoreshwa ibije byose nazobwira ngo tuje kugumuka twiyamiriza ibi ucugenda kubera nturi kurakora mugabo uri mu kazi kawe barakubura je kugumuka mu bikintu ujayo akazi karagoye kubona sibyo ariko nk'umuntu nyene ubuje akazi nawe kagoye kubona hari abantu benshi badashiramo inguvu bakubwira ngo Imana ni heza gira wicaye yego Ntihagira wicaye nkunda kubwira abantu mu mafilimi yanjye ngo kirazira ko umuntu umugabo ajya ntatakaza abafise atabanje no kubagara basi hambavu y'imbuga donc atakana kato yakoze atakana kamwe yakoze ni kosa rikomeye cyane gira icyo ukora maze ubone gutamira niba bavuze ngo ntajya katamugoye nivyo vyivyo wewe ugomba ko abantu benshi rega bameze ko unye tugomba ko utuzi tuduhamagara you don't look for muri make akazi kandondera kuba narize jera akazi kazondondera buri akazi se hakazoza ndabizi ndi kumavi mana we mana nukuri mfise umutwaro umfasha akakazi aho yasuko bigenda n'abavyisonzeshireza kandi ngo je nkeneye akazi bamwe bigacamo ko bari mana ntanzigo nyene mu imvura yigwa kuba binabeza ariko bigeze ku bintu by'akazi rego ratarataza ufise abagenzi nivyo kirazira kugwiza abagenzi basi gwiza connection n'abantu niko umugabo witwa Denis Mpagaze yavuze mu Tanzania ko ndakora mu documentaire menshi connection n'abagenzi batandukanye ereka umugenzi wawe ni yaronka true ntazigera guhamagara oya umugenzi aronsa akazi no guhamagara oya kana kene uzomusaba kandi akene ko gusumba mu buzima nyene uzomubone nk'icitegerezo wewe umugenzi wawe abonye akazi ntakubwira ni cya kinogo cya gatatu uraza bari kuja Dubai ni benshi sivyo yego barafise amafaranga yo gutuma kabandi bagende kurondera ubuzima sivyo cyo ni kimwe abarundi bariyo ni benshi mugabo nta nabatanu bo kwishiramo ngo bacangire umuntu amafaranga bamuhamagaza n'abagende gukora yunguke cya kabiri barazi muri Nigeria kuno bagiye bakwira kurege no hino bakwera amafaranga cyambere support mu byo bakora byose birimo icya kabiri barashobora kwishiramwe abajene ati twebwe yari incuro hagiye unye cyo turakora ikindi gihe tuzokora gose duhamagaze naka nawe aze uko nyine usanga muri ko murunguka muri ubwo buryo ikizere cy'ubuzima rero kirahari abantu benshi bakeneye ko akazi kabarondera oro nturi volonta ngo bazagize regura yerera muntu w'Imana ariko kandi kuba mu gihugu cacu hakenye hagihaze byinshi bidahari nubwo ibyo sakaryo kiza bwo kubirema mu akazi voilà nubundi rega orazi ko muri za Thailand babashira nga inkoko zikagwana bakabetinga eko nyine kuzana inkoko ati iyi ni izina mu zero to betting muri filime vyama kandi si byo kurenza urugero oya ukabona inkoko ziri kugwana imiratsinzwe ni kuvuga batigiye ku ruhande rw'inkoko nyine business rero uramwumva nawe nyine business uramwumva onye nawe abantu bajaho onye babungutse Mubaganda abanya business kubwe nimba yubatse inzu avuga ati iri kwibarabara akadirisha naho nararonka amafaranga yo kuvanga ngenda gashinka kabi boutique mu Burundi umugani wa ibintu byinshi ntibiraboneka ntibiraza mugabo kandi abantu turanebwa mu mutwe ni impande zibiri ubute bw'umuntu bunebwe bwiwe hari ni rero hari ibintu biza nk'imbogamizi bikaguca intege navyo biba ariko nakajyo keza mu Burundi mugabe ivyo navyo rero ushobora kubigira ko mugihe nawe ubwawe utarashaka ngo umenye uko bandi babayeho telefone ufise gusa ni kwirigura abana nk'ubu unye maze iminsi nca kuri Facebook hari ikintu cyamamaye
hari umukobwa amaze iminsi atrendinga muri iyi minsi agenda yerekana ubwambure bwiwe gusa ari gukorera amafaranga menshi sindi kuvuga ngo babikore ndi kukubwira kimwe mu abantu bari ko bariyumvira hanze ibintu birenze n'umuco birenze na ugese umukenya haniro si ntumbaze ko ari umukino ntumbaze hari umuntu yitwa Kamanini Rupita n'umukinnyi w'amafilime icwi nimba ari Queen inde Queen ndibajya kandi kazina ariko Queen gusa karimo urumva azagusamaza ugashobora mu kanya gatagize ukunye akoresha ubwambure mu matière semaki abagabo nabo rero benshi naho batavyemera bigeno habikunda kubi ntava hatageze follow afumarika gukomanda agire follow ntibamumenye ejo azogaruka kuko ibintu byinshi bibi abantu barabikunda mugabo mu kinyegera kuko uzosanga imbuga za porns ni kuvuga pornography izi mbuga zifisa aba followers benshi bareze nuko bavugwa porno imwe n'abantu turi wasamiriyo mugabo ninda vyemera ku mugaragaro no one mugabo twe dukoze video yigisha abantu ivyo wanye ivyo genda ubwira umuryango wawe bo bakeneye bijya bintu by'amahano nyine barabiraba neza ariko ntibavyemera ni kuko nk'uyu mukobwa rero yari yumvira ati ubuzima nokora ikigabasha mu YouTuber nanje nk'abandi nka Gaciro Media kweli aya yarantanze ku ishuri ry'ubuzima nane nkora iki reka nkwereke akwereka isina gacagira ukuunye aha bakoretse amafaranga akorera rero nko ku kwezi iyo channel yiwe nta nubwo iramara amezi nimba ari 3 ntumbaze amatwa nsumira ukunda ubushakashatsi bwaciye bacitama gukomanta kuri amafoto barashira hanze n'amafaranga hembwa byose amafaranga menshi bo sivyo wokora mugabo kumenga rikari influencingira abantu kuja muri ubwo buyobe busanzwe buhari ubuhe buyobe nama video ngaho maze kubona hanze abantu bigize ngo ni mukabanga gusa mu Burundi birahanwa nyine gusohora hanze video y'umuntu yambaye ubusa muri zo gahunda sivyo ntivyemenga mu gihugu ntazogere n'ubikora ivyo onye muko bari parakora ariko nagomba kumvisha usicubiro kivuga ngo we yaricaye ahimba kazi katamenyerewe ubu rero abantu benshi iyo hanze nivyo bari mu babaze ko bitanga kabunga siko yagize mind yo gufonda ako kazi nunga rero ari bundi buzi bwinshi bukora burahari inangira goye yafise umugenzi twagira banga mu ngagara yatanguye business ndibagiye ko yitwa gusakora muri ville nyene muri zo gahunda niwe yivugiye ngo nitangura akazi twapanze biro ariko twaramaze umwaka n'igice turiha inzu atari umukiriya umwe azi harageze igihe birashibuka nanjye nkitangura Facebook page yanje naramaze ikiringo cy'amezi 3 4 5 views ari 3 10 abiheba ibi bintu ndahandi mu biki umunsi urumva umugabo arampamagati we none yo kuwahevye yagiye ndakunda ibiganiro byo tibanaga ko bataza kubiraba je narabihevye kuri Facebook kuri Akim Productions ateye shira ko nta kibazo ngera ukore ndagenda mu rugo nkora kandi kaganiro nshirako sinarama bayimenye n'ivya bindi nyene uwo munsi nyene ubukeye bwaho ngiye gufungura simbira kuri ya Facebook ngizo mbona 909 hafi ibihumbi 100 pana 909 aha ni wanje ngira ngo naba ndavyo ko umuntu barungiye baraduzura kujya nariye ntaburi imbere n'inyuma nihutira kandi gukora kandi ufatirana opportunity kubitamagana abantu rero nkatangura kubona inbox ngo nyigisha duhora twigisha gose ngo vraiment ngo mpakarimi kashi kawe ndabukuru no nkabona harakorotse nk'uduhumbi kumbe bya bintu yigo nagende investisa inguvu umwanya niki nibaza ngo nivyo busa mugabo ndabona ko bishobora gucamo ndabikomeza mpaka nangora kubona bitanguye kumenyekanisha mu bantu bitanguye gutuma abantu banyitaho abantu bakamwa ati wowe nanje ari meze nkabo njye n'ibintu by'ubuzima hanini yego urabyumva na barabikunda cyane bivuze ngo akazi karahari abantu ducika gusa intege kare ariko success yihuse ntitugombe gusiragoringa ngo tuhangayike kwanza ivyo nabyo sivyo
mu Burundi rero ufatiye kuri mugenzi wanje natanguye mvuga wewe n'ubu yarigendeye ariko turavye imyaka yamaze hanze nuko yagarutse tubona ko nyene hari kibazo ariko uyu mu David nikiza uravye ibintu ageze ku uyu munsi ataranarenga imbibe ngo agende ngo kurondera ubuzima hanze nyina yaravuze ngo birashoboka ndi muri business harafise umugenzi twatazira komiseri yambwira ngo kirazira ko umuntu umugabo akora akazi kamwe ariko regeye birango kaja nibi navyo bikagufasha business iragwa iyindi kaduga burya ngo abasazi bava mu bakomeye sivyo ni kuvuga rero business yinjiza amafaranga make abantu barazigaya nagira ngo uyu mugabo David yahereye kuki n'umuntu yarazi kwensala afise yesara mu nzu z'abategetsi mugabo yaragiye bibasabitura hasa tereka ngiye kwanza mu kwerekana filime urumva kwerekana filime mu masare ubaka sala hasale match ikiniki ati ibiro ntibihagije ngomba kuzandagura utuntu ubu diskedira akazarazana arangura kamwe oya ngiye mu vy'amagi navyo oya ngiye mu vyo korora inkoko oya ngiye muri ibi urumva ni ya mbere ntuyiye aho usuga umutarataza ariko ikibazo ro kiba hehe abantu benshi ntibari kubona umuco w'ubuzima kubera abantu benshi barahembwa bafise akazi bakora mugabo ambiance nazo ari nyinshi derisi mpagaze ngo nimba urega budget n'amafaranga uhembwa uraraba ukuntu ubalansa mu buzima abantu benshi reka turakunda twidogera ko tutahembwe niyo duhembwe ntitumenye iyo umushahara wagiye uracura kubura umukozi uyu munsi mugabe je ukaba your own boss self employed eba muntu yikorera sibyo nimba jewe ndi cameraman nimba je ndi umunyamakuru ndi guhemba ya mafaranga none amafaranga nzopfa nkororeye umuntu mpaka ayo hano hambere ubujuju bwatwe abantu buhera nimba warasomye nimba ari Rich Dad Poor Dad gitabo kiragaragaza vyinshi ukuntu abantu be turi mu mutego w'ubukene budahera kubera kutagira ubwenge bw'amafaranga so niya kwigishije ubwenge bw'amafaranga niyo mpamvu avukiye mu muryango ukenye nawe uzokomeza ukene mpaka me warize mpaka uyu munsi ufise amashuri none erega ibibazo vyinshi mugabo yitwa Monroe yavuze ngo ibibazo vyinshi duhura navyo biri mu bitabo udakunda gusoma ugasoma icupa akashura ni kuvuga ngo nibasome igitabo icyo bita financial intelligence ubwenge rero bw'amafaranga kwanza utegerezwa kwiga amafaranga erega arafise uko akora aya mafaranga afise uko akora rero utegerezwa kubimenya wewe wige kuko uhembwa ibihumbi 100 ukabonywa mu Celestano ku munsi wowe urishuba ko aho hantu uzotobora ucuguma widogera igihugu ngo twaravumwe ucuguma widogera ababose bawe n'abana nawe ntakeneye kutera imbere wowe problem kwanza ni wewe uyo mu David cyakindi wahera kuvuga ati burya umwansi wa mbere uzosanga ashobora kuba wewe cyangwa undi muntu mwegeranye kandi uzosanga umwansi wa wewe voilà uri kurumva rero amafaranga uhembura urafise kwiniga abantu benshi barumvise inkuru ngo wabaje bamara imikashi ngo baricwa neza bafise amafaranga none reka yicwe nayo uni migaba afise urayize nimba agira guri tongo arime aca agenda yiyahuze mu kurya ibinyama n'ibiki ahantu arushura gusanga ingazi zimbutse zidahari ntakene gukora muri ibintu rero ariko aremera rero no kuvuga ngo kurara aho ngari mzima ukishaka kufana byako binesha uri sure udapfuye naho ubunyine uciye uramba ni wopfa umupfura agerageje kubika bikazosigara bijya basabandi hakurambukenye monjere biragoye ariyo mpamvu rero amafaranga nimba ufise financial intelligence menya amafaranga yawe muri yo minsi nimba ari mu Rwanda nimba ari no sinzi hari ama company ashinzwe gufasha uko ukoresha umushahara wawe niwe wakoze niwe wahembwe mugabo yo mushahara zaratukubwira uko ukoresha rero uri kurabyumva zanatukwereka imishinga wokora iguha amafaranga irahari umutwe umwe rero ngo bifasha gusara vraiment nta bantu urinda kurondera bagufashe gusara mugabo ni bagomba ko ubiteze imbere ugera kure urondera abantu aho naravuze ngo ni bagomba kunyaruka wihute uzo wijane vraiment uzovuduka ukuntu ushaka ariko bagomba kugera kure ngo uzonjana n'abandi bivuze ngo wewe rero ibintu n'abantu
nta kintu na kimwe kivuka muri ubuzima wikore ibintu byose iyo hataba abandi uvuka byagizwe mu ruhara n'abandi sivyo impuzu za mbere kugira ngo zambare byagizwe mu ruhara n'abandi ibintu byose wakoze bya mbere kwiga bya mbere ibintu byose kurya byagezwe mu ruhana abandi uza kuba umuntu yigenga nyuma warakuze ariko kakajambo abandi karakoze nta umuntu umwe ntiyigira urumva kugira ngo wirondere wironkeye byasaba ko abandi kwanza bakugira inama ikindi kandi umupagaza aravuga ngo niba ukene kwiteze buri ngamba Burundi basi niba wabona uri mu kagwi k'abantu 10 ari wowe iyo bagize ikibazo begera ho hantu hunga siho none wari umunsi wakigize ukibwirana muri 10 mugabe 9 bose ageze ikibazo mutama agaciro media Jeffrey managomba ko ungurana ibihumbi 10 ndagomba kugurana ibihumbi 200 kubera umwana yagwaye bose disi nakarigara ka niwe baturi ikibazo none gacuti yanje wewe ubwawe rero umunsi wakigize umunsi wakigize ni kibazo wewe nta uzobwira muri makero turondera amadusumba ivyiyumvira abenshi turi umutego w'ubukene umaze kuba karanda kaciye ababanyi kubera tukiri muri gwa ruzitiro rw'abantu nyene mbwa birasaba kare niho wumva ngo nimba uba mu kinama ukabona ko atamaronko ari uba mu kanyosha fumuze rwe nga muri ville basi utahe umuntu w'umugabo ntakwiye kwirirwa no mu rugo mbere ya byose kwanza mu rugo gukora iki atakaza uri kurakorayo zunguruka haragiye ubona hari imodoka yazanye ati ewana muze musunike ndaha basi igihumbi izo nguvu zitemwero urabaga buri mu rugo akanyone katagurutse nikamenye byeze abantu rero bari kubona umuco w'ubuzima kubera barahantu hamwe we wavukiye Buyenzi ukuriye Buyenzi ukeneye kurongora uje Buyenzi nyene nta musurabuja ngo umenye ngo handi hameze gute no c'est pas ça uko bigenda ariko ariye donc abantu bagira ubwoba ati none simfisa akazi none mvuye ahangiye mvuye ahangiye havu hagende ko kugumaho onye iwawe nta biro nimwe hari nta baza kukurondera uri kuravyumva ni mu rugo ahubwo biraza kurangira ushwanye n'umugore uri kurumva cyangwa ushwane n'ababanyi kubera ibibazo vy'umugore kuko ntacu uri kurakora umugabo yifitiye akazi rega hatamba bakomanga abagore bagwanye mubabarirane urumva nyene mubabarirane ndiruhiye izo gahunda sindimo umugore acavuga ati umugabo wanje kumbera namvugira muri iyi minsi reka ntangure nitonde da ariko umugabo irirwa aryamye mu rugo rero uza ko umugore akora komindura ku ruhande ubure usimira ngo urabe ntihamusanga bagwanye n'abagore usanga bakubise umugore w'abandi ariko kandi nacaki niba bavuga ngo umuntu ateka arakora ni inshuti ya Satani yego nabusomye igitabo cyitwa Le Prix Marqué le Diable nico nabonye mwingingi ivuga ngo umuntu wa mbere shetani atinya ni umuntu yiyumvira ntabwo ari usenga ntabwo ari ukora cyane ni umuntu yiyumvira oreke wiyumvira kubera uri kurakora ubwo nk'ubuticaye ico gihe baba uri kugaza nobana nk'ubu bariko barakora bona nk'ubu kurakora baracunogira iyindi idavugatse none ko nahora nkora ikigwa cy'ubuzima reka turabe ikigwa c'amafaranga turondera aba entrepreneur nga kuri agaciro media tukashira yindi kindi kiganiro kivuga kuyicunga mara kaci ababanyi ivyo amafaranga entrepreneur yabinige nico jya neza nkandarondera baba batunze bo mu gihugu bakaje nkabasangi wabo nibiki urumva ni ide ugize kuba uri ku kazi uri ku kazi okay je naheruka i Nairobi nasanze namaze hafi ya 2 semaines nagiye kwiga ibijanye n'ama social media nsanga bo rero bageze ku rwego runini ku buryo nasanze bafite n'umuco yuko umwana aje secondaire bagwiza kumusohora iwabo iyo ni itegeko n'igihugu kizi baragusohora ntavyo kwanga kandi ngo rungu ndumukobwa no so kuje gupanga gusa baragupangira amezi 3 ya mbere amezi 3 aheze ukabutari ijobora birakuraba rero naje usanga bo bace bafata social media nk'ikintu kigomba gutabara benshi bashoboka kandi ko kugiye kuraba byarabatabaye ushobora usanga agashambrete kamwe kabamwe abantu nka 8 10 ino nabonye ngahi Burundi ugiye gupanga ahantu nyine inzu arakobrije abantu tarenza hari ibyo ntibibaho we nimba mukuyigwayo ibyo biribasha namupanga panga nk'indagara nejo hano kumenya bace bitungirwa na social media kacu usanga kubera bari hamwe
bakosoma make kandi abari menshi muri bo yego n'ivyumviro biba byinshi yego none Hakimu wewe ndumva uri umusomyi w'ibitabo uronka ubumenyi bwinshi pe nabonye na za politike nyinshi umengo nazumva z'ibihugu runaka donc géopolitique quoi social media koko ntiyoba inyishu natwebwe ngaho gwaruka nabonye statistique ya ARCT yerekana ko no munsi dushika miliyoni 5 z'abantu bakoresha internet bafise ama telefone ya Android mugabo gendura abatunzwe niyo internet rero bangana gute irana impulsa nishika eske ntibyari kuba kariyo keza amasezerano ya YouTube hari mu gihugu runaka ubuzima buroro nk'ubu unye bamaze kubona kugira ngo wuguruze kwanza YouTube yemewe izohembwa itegerezwa kuboneka ko itugurura ingamburo hagati ku Burundi nibyo akora binsumba niko bimeze imboga sibyo yego mugabo vyategerezwa kuba ko nuri ngahanye ku nimero y'umuhoro wari we wose ahanyene yugura YouTube ikemekwa kubera bamaze gusinyana amasezerano ivyo bikunze imyidogo je ndafise umugenzi yitwa Hunter muri make afise Facebook page igiri kwiza umuriyoni w'aba followers sibyo kugeza uyu munsi mu mariki nta kimwe ashize ku video urabona ngo 44 millions y'abantu baravye amakomantere nk'ibihumbi majana ngahe none ga mwene data iyo Facebook mpaka umunsi mu mariki nta kimwe kubera iki ikosa ari ahantu iyo YouTube idashika itemera cyangwa iyo Facebook itemera nyine twe tukoresha ama YouTube abenshi tuzwi nk'abasauza abandi nk'abanyakanada abandi nk'abanyamerika bivuye naho wayugururi ubu YouTube bigitsi uyu mugabo uko biri kose yagiye gutembera mu Burundi mugabo no wacu kuko YouTube turabona ko yugururiwe ngaha muri Amerika yugururiwe ngaha muri Afrika y'Epfo ni kuvuga ku isi igihugu cyitwa Burundi nikizwi kuri YouTube koki ariko kandi reka ndakunganiye ko ego nivyo uno munsi murumva abari ngaha rokari manyene ngaha mu miliyoni zishika 5 zikoresha internet abantu nabo batulaba kuri social media ari bahora bambira ngo shango je ndagukurikirana vraiment ngo ngira ngo ndakwinjiriza pe bagenzi mubimenye umuntu ari mu Burundi ndagenda kimwe kibakwinjiriza muri make ndagima kwinjiriza ko igihugu na licence gifise na eligibility gifise oya ariko nawe nitwobaca intege muratwinjiriza 0,0001 murakoze jewe ico ndira gusa amafaranga ubusa n'ibice byinshi arinjira ntubavuge nabi ariko birafise akamaro ku rundi ruhande birafise akamaro kandi ni kanini naco gituma iyo biyabonesheje umuryango kaba munini harabaho n'izindi nyungu ziri nova gute ziri baranasuggestinga kuri YouTube mu gihe badukurikira ari benshi naho baba ari ino nta kibazo mu gihe badukurikira kuri hajabaho algoritme igagusanzariza voilà bagasuggestinga izo video ko ba diaspora ibereye hanze muri za Amerika abagiye baravye nabo ni inshuti zacu namwe muba mugize neza cyane gusumba ikibazo ro bigira bize gose ni vyiza kuba bize uko kutaba bize navyo nibibazo iyo bapfume basi baza bashiramo biganira ba diaspora bashiramo batumviriza basi byo birafasha abantu kurundi ruhande rero niko navuga ni ahi Nairobi abantu benshi nagerageje kuganiriza baho bafite n'amakabila atandukanye nasanga hariho benshi batazi Burundi nza gusanga abo benshi batazi Burundi burya n'igihugu cabo bakizimwo bike bobona zanze umunyagihugu ibya politike ntumubaza nta nakimwe azi yibereye muri entertainment yego yibere muri ivyo ofeta ibimuraba yego ngiye gusanga mu Bushinwa imigambwe ihari utize nguje ku kwego go hejuru nta mugambwe wemererwe kujamo ofeta nta munyagihugu muto yaje mu mugambwe no uje mu mugambwe kubera hari amabanga runaka bagira bagushinge eske twebwe amahorijo donc amadini imigambwe burya nivyo babiri mu bisamaza nano n'abantu si tubivuge ngira ngo mu bihugu byinshi vya Afrika bihugu byinshi vya Afrika rero politiki iragwaye muri Afrika pe kandi igice kinini cyane uraja mu mugambwe runaka mu gihugu muri Afrika ukiri gukinagira muri ivyo mugabo
ugasanga waribagiye nawe life yawe kuraba. Sibyo? Ni kuvuga ibintu bibiri bifukamye mu nda Afrika, hariho idini hamwe na politike. Mperuka gukora ikiganiro kivuga ngo umujene akeneye kwiteza imbere, rero gusenga byari byiza. Umuhisi yavuze ngo dusenga dusenga niyo gahunda. Sibyo? Umujene rigwa muri repetition kuwa mbere, kuwa kabiri mu cyumba cy'amasengesho, kuwa gatatu kuzinga ngo turaba abagwayi mu bitaro tubasengera, kuwa kane ku misa, kuwa gatanu bategura, samedi naho nyine bategura, dimanche kuririmba. Iterambere ry'uyu muntu ntazorenganya Imana. Muri yose ya kane ariko mu kwizera kwiwe afite kwizera ko ariko arakorera Imana, kandi Imana izociraba nayo hari filosofi iri muri ivyo bintu rero. Ukwizera ni iki? Ukwizera ni ibintu byose bidafatika. Sibyo? Ukwizera ni bidafatika. Hakabaho rero ibikorwa. Bibiliya ivuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kubagu bagwapfuye. Nta gikorwa kidafatika kibaho. Igikorwa kirafatika. Igikorwa cyose ni gifatika. Izera, ukwizera kwawe. Urize urasenga Imana, uko ukwizera kose ndi gusengera abakene, kwasha ukwizera. Ibikorwa rero, nimba wizeye ko umuntu ashonje yo musengera, emeza neza ko natanga amafaranga kajya. Sibyo? Ukwizera uramusengeye, amafaranga n'ibyo bikorwa rero bije kumushigikira mu mirire yiwe. Ugwaye musengere. Ukwizera kwawe kuramusengera, Mana murabe umukize n'ukuri, amadayimoni yasende muri we, ingwara za malaria tirimura. Chukura umufuko w'iri bikorwa riha amafaranga, bashiriye imiti amutera amaserumu, Imana icihagira. Kuko ukwizera kuje n'ibikorwa. Ubundi ho Bibiliya ivuga ngo mu kanwa ka Yesu, nari ingwaye muza kundaba, ndari inshonje murangaburira, pa ndari inshonje muza kunsengera. Ya icyo ntibirimo. Ndaza vuba kugira ngo nze kuhereza ingero, nze guhemba umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoza, pana ibikwiranye n'ivyo wizeye. Sirivuga umuntu wizera rimwe hagakurikira ibikorwa. Bifashumva neza, wizera rimwe hagakurikira ibikorwa. Muri make gusenga si gikorwa. Oya, cyo ari kwizera. None buri kurakora kuri kurasenga. Uvuga ngo uvuye gukora iki? Mvuye gusenga. Aha ni ikorwa akoze mu gusenga ni iki? Ntacyo. Byunguyi ufite byunguyi iki la famille byunguyi iki? Gusenga gusa bikungura kwiyegereza n'Imana, kuko Imana ntacikeneye biha. Sibyo? Ariko mu buzima narabwiye abantu ni Yesu ni bintu mwazamukurikiye. Abantu benshi bajya mu byo gusenga. Afrika ni probleme zibiri. Amasengesho ni kuvuga ibintu byo gusenga cyane, hamwe n'ibintu byo kuvuga ngo politike zitarangira. Namabwira abantu tubone uri umunyapolitike, politike si yawe, taha genda ukora akazi kawe. Wewe mu bintu by'amasengesho bitarangira bya buri munsi ufise akazi ukora, why? Politike nyinshi buri munsi guhera ku wa mbere ku hakanga uri kwirukanga. Oya, wewe ufise akazi, niba ufise akazi gakoreka guteza imbere. Gusenga nabyo namabwira abantu najya narayibabwiye nti kuko ibintu by'idini bikwiye kuguteza imbere. Iby'idini byoteza imbere umuntu. Yesu ngo yaraje, Petero va mu kiyaga sha reka kuroba, tindaje muvyeyi yaje kumwereka Evre, mwiriwe baro bamwabuze kankwereke Tino, ariko muze dutino wewe Tino rero rusenga arutahariya anye bararoba. Impression impression ngwino mumfashe zibaye nyinshi. Mata yariko atozi ko rebana zana ntiyabura yabika. Ibyo bireke nkurikira. Barazunguruka bagera igihera tsirone muzee. We banza wicare kuva twazungurukiye tuvuganiriye. Yesu. Ube ko twaretse imiryango yacu tukarikira tukagukurikira. Tuzoronka iki? Urumva kese y'umunyabwenge? Nagucereka pastor ati pastor je vraiment uno munsi navuye no ku kazi naje ngo dukore repetition turirimbe kuwa Mungu. Bige bikugwa byanje nabihagaritse naje ku rusengero. Nzuburonki nico kibazo. Nico Petro yabaye ntuzobura wa mbere ukibajerega. Uzobaje pastor honyine. Kuko uri mu bikorwa by'urusengero byo ku rusengero so bagubatse. Nta nubwo ari Yesu yagubatse. Gubatse pastor. Ubaro kirazira ko umukristo aza kumubwira ngo zana ngo kanaga nagaseke kamashikanwa y'inyubako. None pastor naragutumye bo ku rusengero jewe. Oya jenza kwinjira mu rusengero guzuye. Sinza kugufasha kuba ku rusengero.
umva ndagufasha kubaka urusengero nzane n'ishikanwa oya nzokora basikime muri ibyo urusengero rwuzuye ndaruzamo amaze ntangishikanwa bisanzwe Paulo ati none nako Petero none ko twawukurikiye twareka imiryango tuzoronka ikiga muvyeyi Yesu ataguciga no nk'utari ko arabesha nyine nta wahevye ivyi wakankurikira atazobura kubishumbusha incuro umurengera hano muri ubu buzima no mu bukurikira ubwo buzima yavuga no bihera ngaho ariko singahanyire turi je nawe ubishumbushwa muri ubu buzima no mu bukurikira none legene ayo mahoro ijuvuza ahubwo natwe ubu buzima bwo ngaho ntabo tubwira twizeresha bisi nivyo yo namanyanga aragira nkubwire ngo ninyuma yose amaze gupfa uramaze kumva inkuru ya Anania na Safira ngo nta muntu bari muri communisme ya nyayo nta muntu yava kintu iki wanje ni kuvuga ufise amatongo 3 waragurisha rimwe amafaranga ukayazana mugasasaho amafaranga yo mwitongo ryawe nimba ari miliyoni 10 bakaguha miliyoni 1 izindi 9 gufasha ishingiro nibafasha abashonje n'abagwayi mu masengesho s'il no ariyo mpamvu ngo abakristo bishingiro ryaho hambere ry'akavuvu biri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo abantu baguma baza mu rusengero bagwira abakristo baza buri munsi bane wanza banshonje ngaburire nzobuzwa n'iki kuguma ngaho nabo bapastori babagaburi bo bivyo bakuye babagaburi ivyo bakuye abapatire abapastori abashehi nikigira 10 muri no minsi ubu pastor akwana nakwiye kugihabwa huya ubu pastor afisa akazi nakwiye guhabwa ikigira 10 mpaka uyu munsi ubukene bwo muri Afrika bwavuye henshi no mu madini ubu pastor akora ntakwiye guhabwa ikigira 10 negative ntibibaho ni kuvuga yari dini ryatwe abantu benshi ntibagikora ngo bari mu madini ni abantu benshi bazi ko byigeze kuba no bafite ama entreprise yabo pe erega isengero ni urusengero nishira hamwe no musigiti nishira hamwe byose n'amashira hamwe nyine ariyo mpamvu ari amashira hamwe none ntibagira manife n'ibiki ntumbaze ko bavyita bariyandikisha nimba ari nimero ordonnance ministérielle baja muri minientere kubishinga nka association voilà ni nkuko nyine n'amashira hamwe ariko waroze ko ari umugabo yitwa Karl Marx erega burya amadini kandi aranahindagurika bivanye n'ibihe abantu bagezemwo nyine muri izo gahunda siko Karl Marx yakuza mubwira ati muhungu wanje cendiso barabayahudi baba mu Budagi ati burya rero idini ry'ukuri nigi wacu judaisme ati papa gute Musa yari mu Yahudi bande bose rugendo biyahuza abakristo basoma buri munsi hari muri judaisme wacu umunsi wo gusenga kuri ni kwisabato mwana wanje ntuzoyobe hatanguraga hamo rero Hitler amaze kuja kungo batangura kwanka abayahudi babagiriza nibo bishe Yesu sibyo yego abayahudi basenga ku isabato papa wa Karl Marx aravyihweza tuzi ni nkuru mwana wanje ambara tubone gusenga ku bamungu ati muzehe umaze iminsi umbwira ko burya idini ry'ukuri ari judaisme umunsi wo gusenga wera ni ku munsi w'isabato none turasenga gute ku Dominika muzehe birashoboka ivyo wonye ati yose Imana iriyo mwana wanje Karl Marx ati muzehe je menye rero ko mwebwe hari jambo yavuze nosubiramo ngaha gusa ni jambo rikaze yokomereza benshi nyine kubw'inyungu inyungu zawe finance economique nyine ibintu bya economy yawe kubw'inyungu z'amafaranga wemeye guhindurana ya mizerere yawe urayihinduye ubu dusenze ku Dominika warambwira ngo umunsi wa nyawe ni ku isabato mugabo dusenze ku Dominika bivuze ngo hari kibazo muri ibintu twizera rero bishatse kuvuga iki rero abantu benshi mu bintu by'amadini hariho kwibesha gukomeye mu bantu harageze n'igihe Paulo yigisha abantu Yesu araje baheba gukora bandikira ikete Paulo rega abantu babwira ngo Yesu ageraze no gukora babihagaritse birigo masengesho Paulo atahubwo abafise ubwenge udakora ntakagi niko handitswe iryo jambo rimwe muri Bibiliya muri Tesalonike niba ntibeshe none kuki yavuze ngo udakora ntakagi uno munsi ahubwo abantu bibwira ko udasenga adakwiye kubaho why ni iki gituma abantu kwanza bicamo imice politike iratuma mwidiviza uri ubuhe mugambwe abana abantu ba fake idini ryo ni karahabutindi intambara nyinshi amakusade yari amadini gusagiye yazana muri isi uraba neza witonze nk'ubunye n'amatwi narigeze kumva mu gihe cya Ramazani umuntu
umuntu w'umusilamu abwira abantu hajya kuri duze mutakura umanuka ku buterere hari mu gihe cy'Ramazani ngo umukafiri ntanyurire mu modoka abandi bose wenda bunguruza abayisilamu bonyine urumva bigezaho uvuga ngo jengira mpereze lift abayisilamu bonyine umukafiri uri kuvuga ubutizera kafiri ubutemera ukizerera muri Islam ntanyurire mu modoka ugacubaza rero iyo modoka hamwe yoshaya mu biziba iyo uvuga tuno munsi iyo modoka isunikwa n'abayisilamu gusa nta mukafiri yisunika n'umukafiri yisunika asanteni jameni Mungu awajalie alhamdulillah ivyo vyokogwa ariko bigeze mukurira nta mukafiri nkene yayizamo c'est quoi ça religion uriko uravyumva n'abakristo bagira ukuntu bitwara kudasobanutse bamwe bose ko hari umuvyeyi umugabo yakunze umugore baratwarana umugabo yigira muri Islam umusenzi barahukana kubera agiye kuba umuislamu kubera idini barahukana umugabo agiye umuislamu agiye kuraba umwana wiwe kugira ngo arabe ukuntu bashobora kuzaramufasha umugabo zaramumwa canke ibiki ubwatsi we ntuzokora ikosa atuye umugabo agira gutange ikimaza abayisilamu n'abarozi agira gutanga ikimazi mwana wanje na hariso umwana gwere ico gihe atangura kwanka se bapfiki cyayo n'ibyo madini bukorofi bw'amadini nyine umuvye ko bari umukristo w'umugore agomba kwankisha umwana se kubera asari umuislamu papa wawe n'umunyakuzimu so abayisilamu babandi abo onye n'abarozi urumva muri no mesi nta muislamu yotunga baragiye mu kuzimu ariko urizera ko ari byo c'est ça religion ni chikora urazi intambara zimaze guhitana benshi muri isi urabye neza hagati y'intambara ya mbere y'isi n'intambara ya kabiri y'isi hamwe n'amakrusade izi krusade zabaye abayisilamu bagwana n'abakristo uzosanga harapfuye benshi bazira ukwemera kudafise umutwe n'amaguru none ni kuvuga rero les jeunes gens bakiri mu bintu by'amareligion bitarangira gusenga ni vyiza ariko nigari Imana yakubiye kuzorusenga guhera kuwa mbere mpaka kuwa Mungu no ibi ntibirimwo ntibirimwo uri kurona umwanya wawe mwinshi wo gukora no kwiteza imbere abazungu hagati y'abanyafrika n'abazungu basenga gake bagatera imbere cyane abanyafrika dusenga cyane ariko ubukene bwo buvuza uruhwa warasomye ibaruwa yandikiwe ababirigi bari baje muri za Kongo nibo babwira ibintu by'Imana ibyo barabizi bafise Mungu mwebwe gusa mubabwire ko ahiri umukene harahiri waboro ko arabazo n'ubwami bw'ijuru mubibuse amajambo ko Yesu yavuze ngo hakumutunza cyangwa mu bwami bw'ijuru horoshe ingami urazo kwingana ice mu gisho girushinge urumva ni mission impossible igice cy'igihumba ahubwo nibibaho mubumvishe ko ari uko rero nivyo bizima ariko kagenda ugasubira inyuma Dawidi yari umukene oya erega na Yesu yari afise akazi ibyo wari ubizi Yesu yari afise akazi Yesu ntiyama gusa yigisha abantu yarabaza ibyo kuye kubimenya navyo ariyo Yesu kandi kuko Yesu ajya kubambwa harageze igihe imbere yo kubambwa Yesu Yosefu umurezi yari amaze gupfa Mariya amaze gupfakara Yesu nk'umwana mukuru mu muryango niwe yitaho umuryango niwe yagaburira nyina apana inkuru niko kuri niwe yagaburira nyina n'abatoya biwe iyo niyo gahunda biranditswe muri Bibiliya n'ushaka imirongo araza kuvuga tubimwereke sibyo niwe yagaburira batoya biwe akibambwa rero ariko umusaraba kuko yakunda Yohana mu bigishwa yavuze ngo Yohana uyu niwe nyoko mama we uwo niwe muhungu wawe bisobanura iki bisobanura ngo sinkibasha kubaha yarasuye buri munsi ubwo Yohana we naragukunda uzundabire mama none fata ishingano nahoramwo nawe uwo niwe muhungu wawe Yesu yarafise akazi akora neza mu kirundi gisobanutse yari umubaji c'est tout ça yarigisha baga batibagira ivyo akora nawe abantu benshi no munsi amasengesha pastor ariko arakubesha pastor ari ku kazi ivyo urabizi none
nibagomba kubona ko ari ku kazi biranamwinjiriza gose nibagomba kubona ko pasi ari mu kazi muze muje akanama nk'urusenge ntimutange ibigira 10 n'amashikanwa niho uzomenya ko ari ku kazi aca basubira muri Malaki ngo muri bisuma mwaretse gutanga amashikanwa mungerageze ni jambo ry'Imana mungerageze murabukuntu ngo amato y'inzoza asesekare umugisha wanje niyo mirongo acaza na pasiteri yo kubara mutatanze bigira 10 urumva wari ku kazi yego ni byiza aragusabira umugisha ariko ari ku kazi niyo mpamvu muri Afrika twacafise ibibazo tugire kudafashanya icizere cy'ubuzima kirahari ariko rero eske nk'ubuye dufate l'Afrique umengo nyine gwaye henshi canke twebwe tugwaye henshi ukugukina kwasho turakeneshwa canke turikenesha vyatangiye twikenesha birangira kandi dukeneshejwe aho bisigaye turikenesha kandi ni faze zitatu bisobanutse gute nibuka twatangiye dukize imbere ya 14e siècle l'Afrique était le continent le plus riche yari continent nyene ikize gusumba izindi zose mu biracari uko nyene mugabo kandi rakenya ni biri paradoxal nyene nubu uravye ibintu biri mu butaka turacasumbuye pe ni kuvuga twebwe Mansa Musa ari umutunzi wa mbere barumigwa aho yagenda hose muri Egiputa yaragiyashwiragizo zaho barumigwa abanyaburayi barakubira ngo burya ngo ubukene bucisha ubwenge ntuzotinye ubukene abanyaburayi kubera bakuriye ahantu umva bisanze mu kibanza kibi cyane ahantu haguma hagwa maneje urumva nta suko kubitangura ime baza kubona ubuzima bwabo baragoye mugabo kubera kubura ivyo bajya ndikuvuga iyo uri mu kibazo ugira ubwenge bwinshi niyo mpamvu n'ubuvumbuzi buhari no musi ku isi bwaje kubera ibibazo utegwa n'ibibazo intambara y'isi ya mbere yatumye bavumbura ibi intambara y'isi ya kabiri tuma bavumbura ibi inye ni kuvuga ibibazo bituma ugira ubwenge bwinshi akiriya ziyada niko umusore aravuga ivyabaye n'ibikirero umunyaburayi yaraje agize atya abona muri Afrika y'Epfo bagezeyo abanya-Hollande babona bakubise isuka barateye irengarenga inyuma y'imisi ziranaza ati ubu butaka bubaho vayo tukwereke baza gukoloniza twiyestara babona muri Afrika bafise ubutaka bwiza ibintu byose birakunda ati yo abajinga reka tukwereke baraza barakoloniza baseha batwara kandi mu koloniza batangiye no gukoresha n'aya madini nyene twavuga uri kuravyumva baseha batwara wa mugabane wari ukize gusumba yindi biranka wisanga mu bukene kugeza uyu munsi rero ariko umunsi barahavuye none ko barahavuye batwaye bike baca batwumvisha ko tutobaho tutabafise ni wa mugani w'inzovu yigeze kuzirikwa ikagerageza kwikura bikanga umunsi umwe bakabera bagato imaze kumenyera naho ukura ku mugozi ugafata ibishakashaka ukabiterateranya bakwiye kwa munyororo ugacuzirikira kuri cyagitse umevuga ati hasi nzo hava ndabizi ko naraziritswe kandi ziritswe n'utwatsi mentality kubwira ngo I'm still in the box ndashari muri ya box nyine sindahava nuku nabaye sibyo icyo ni cyambere turacafise mentality yuko umuzungu niyo mpamvu ubona ati umuzungu arafise ubwenge ventilateur kwere kuri umuyaga ukura he umuzungu kwere umuzungu nakamana niyo mentality yari pako uyu munsi ubonye akano gakozwe ubuvumbuzi bwose ku bazungu byose ku bazungu muri market tujye isoko ryabo twebwe rero n'umuzungu afise ube kuba tokwemera ko twebwe twifukura ubureta acaza mu isura ya politiki kuko isura ya idini yarakunze mugabo nimenga yogwana kuza kwiba acaza mu isura rero ya politiki naho politiki ekonomike nyine tuzobafashe rega ntimugire ikibazo aturiyamira ico gihugu kiyoboye nabe turiyamira igikinike ibintu nk'ivyo onye siko ni kuvuga mpaka uyu munsi rero independence economique nayo iracyari kure cyane ku buryo usanga bigoye baradusahuye bagaca bazana amado hari umugabo yavuze ngo burya ngo ntuze wibeshe amafaranga afise agaciro kubera twavyumvikanye ko afise agaciro sibyo twaravyumvikanye ko afise agaciro yego ni kuvuga umuntu aguha Amerika uno munsi ifise amadeni menshi ariko urumva Amerika yaje kumyonga ifise amadeni ifite amamiliyaridi menshi ubushinwa cyane menshi gose nijugumira impapuro braziprinting ariko
mugabo bakirinda inflation gusa amafaranga ntasohoka ari menshi birangira ataye agaciro sibyo ni ku giharuro ni kuvuga ibihugu vya Afrika bikeneye umusada wa Amerika n'ibihugu by'abazungu bagoye impapuro ugatanga imari ugatanga ikawa ugatanga zahabu ugatanga za coltan vyose muri make baguha amafaranga ugatanga ubutunzi bakakwiye mu bumenyi bwo guhingura ibintu bugurisha wanaje kugurisha gushingira igiciro abaje gurisha zahabu uburonde barakwica ati izo zahabu byo gurisha ku isoko zigeza urinde uharira ntavyo bifa kumanuka magabo icukura muri Afrika utwara niyo mpamvu Trump buri munsi agomba ngo tarifu kuri Afghanistan tarifu ku Buhinde tarifu ni kuvuga tubageneye igiciro ko ni kuvuga turaza kubakenesha mpaka kandi twebwe nabo bashoye ikintu twe nitubabwira ngo tubahaya niba tubwira ati muduhaya urumva ukuntu bibabaje niko kwirera ni kuvuga rero twabaye unye twemeye kwikeresha naho kwigobotora barabya nka Traoré amaze igihe gito ariko arakora ibintu bikomeye cyane mugabo kandi niwe amaze guhakwa n'amakudeta menshi ava hanze apara mu gihugu hanini ava hanze bakosha nuko onye ubagerageje guteza imbere Afrika gato ahere mu gihugu ciwe Gaddafi ivyo amakorera yibonye sibyo bivuze rero ngo hari kibazo system y'abazungu erega ntuzone batarana amajambo kumbuga oya babizinanyemo bajya abazungu bari kuri gahunda ica abazungu bashoboye gukora n'umwumvikano bashoboye kumvikana hagati yabo ku buryo naho batongana hariya anye habaho tunama utujiye kombi tutamenya twebwe les sociétés secrètes ziba zihari nyene kuri bo bahuriramwo kuko iyi sigira umutware uyo mutware tuvuye mu ijambo ry'Imana ngo ni Satani iyi si ifise n'abatware za Black Rock kubakoze ubushakashatsi abo batware bagena ibiciro by'amafaranga bagena ibiki abo onye bahuriwemo n'akanama k'abantu bake cyane yamiganye ko makomeye nigene bigomba kuba kwisi ibitegerezwa kuba ni kuvuga imaze kwicara ikagena ibitegerezwa kuba kwisi ico gihe nta kindi gikurikira Afrika izo naribonye ntabwo zirimo oya uri muri Amerika niyo mpamvu ikanga isi yose iri hejuru mugabo ico gutangaza amadolari yo mafaranga ya mbere yazimvye kuri yisi ni bintu bitangaje ahubwo agira umenga ari ku mwanya w'icumi ndakeye none ni kuvuga rero twe muri Afrika tuzoguma hanyine wokora iki woteza imbere igihugu mugabo umunsi wasimo kugandagura bazogukura mu nzira ico batokora ni iki umaze kubona nk'ubu isi yari igiye ku cyabaye muri Venezuela Maduro imagine president araryamye baramutwaye nimba harabaye buhemu nimba ubuhemu bwarakunze iyo n'ahandi bwokunda urufaranga sikira Traoré amaze kwa kwicuro zinga nyinshi gose aho kandi sinzi kuri nabona niyo umugerageje ngo mwiyubake bakoresha ababanyi banyu canke bagakoresha abari interene muri ico gihugu ubwo nyine akaba harabyutse imijyano dufate nk'ubu nk'izi ntambara ziri ngaha mu buseruko bwa Kongo bishoboka yuko aba bariko barazigwana atari nabo bazifisemo inyungu cyane kada basa n'umunyamerika ari hejuru akene inyungu nyinshi mu boss arafinansa agashiza na USAID ubufasha buvuye muri Amerika yo turaje mwebwe turi kubumvikanisha umva ntibishoboka nyine ni kuvuga rero Afrika uyu munsi irakenye yatanguye itazi vyiri muri make ari ikenesheje biza kurangira nyuma ikeneshejwe vyanyavyo ubu nabo baratuviyemo ariko twaronge turikenesha ariyo mpamvu mu gihe twarakoze byose hacaza abayobozi babirira ni kuvuga umunyamerika yabonye umuyobozi mubi atabangamira inyungu ziwe nimba muri ico gihugu ari mu butunzi akabutora atankomye nta kibazo uno munsi nazindutse mbona ku mbuga za TikTok no sorry za Twitter aho bariko baravuga kuri Elon Musk nk'umugwiza tunga wa mbere ku isi yuko ubu yegereje trillion amafaranga ageze ko y'ubutunzi ofete yasumbije abandi ku rugero runini cyane reka ndabe kino gitigiri cy'amafaranga ico gihe yaciyandika ijambo kuri ntuze ya kuri ageze kuri 850 miliyari $. 850 miliyari $. Acha yandika ku rubuga rwa ntuze rwa Twitter wiwe avuga ngo burya ngo wa muntu yavuga ko amahera adatera umunezero ubishobora kuba ari byo bishobora kuba ari byo
hama mu makomantere nagerageje gusoma nabonye abantu bavuga ngo none ngo uyu mugabo ngo ubutunzi bw'iyo bwishi bukomoka mu maraso y'abantu ngo bujya butare ngo akoresha ngo bijya byogajuru vyiwe ngo bwinshi buva muri Kongo ngo murabona abantu bariko barahapfira n'ibindi kandi koko wa mugani wasanga ubutare ahantu henshi buva sinzi ko urabona hamari y'amaraso ivyo rero ndavyitayeho muri isi rega twebwe kana no muhagarika ikintu caje kwici isi turimo kigira ingaruka mbi kuri Afrika cyane cyane ni capitalisme stingy capitalism mbere muri Afrika iri stingy ni ubwimanyi rero ni kuvuga capital system hafi zibiri ziri kwisi zirarenga mugabo zibiri zo zizwi communism hamwe na capitalism unatanguza umutaha agacafata amafaranga akayikubira nagira nkubwire ngo isi twubayeho neza twese